jewe umuronzi canke umumana Ntafatiro Patrice ndi niteka ntangere ryo kuguhamagara nguze twige ikirundi c'abarundi. Iki ni ikiganiro c'ikirundi c'abarundi c'icumi, kikaba ikiganiro ca gatatu c'ivyerekeye urupfu. Nukuvuga nta murundi numwe atabizi, igihugu c'u Burundi ijuru ryarabwubamyeko, hanyuma umwubahwa Petero Nkurunziza arashengera, hanyuma haravugwa amajambo atari make, kuburyo hariho n'abarundi banyandikiye bambwira bati Patrice Ntafatiro tubwire ubwo umwubahwa General Major Ndayishimiye Evariste arashobora kurahira, arashobora kwimikwa kandi batarashobora gushingura umwubahwa Petero Nkurunziza yahora arongoye igihugu c'u Burundi. Cyane cyane bakabivuga ngo imico kama yoba yubahirijwe. Nico kibazo ngomba nishure, kandi nico kiganiro ca mbere ngomba ngire ntasoma, ari kiganiro mvuga ibintu uko ndabizi. Ubwa mbere na mbere ko bavuga ngo n'umuco kama woba utubahirijwe, ari hamwe umwubahwa Evariste Ndayishimiye General Major yo kwimikwa kandi tutarashingura umwubahwa Petero Nkurunziza. Aho kugira ngo ngire ico mvuze, reka mbanze mvuge umuco kama. Kubisanzwe umuco kama ni iki? Umuco kama no kuvuga ibara kama, umuco hajya bavuze ngo ntaco canke bavuze ngo burakeye, hajya bavuze ngo ntaco no kuvuga ko impuzu babayimeshe ikabura ibara. Bavuze umuco kama w'abarundi no kuvuga ibara kama ry'abarundi. None umuco kama w'abarundi nubuhe? Hari ikintu gikwiye kubanza kumenywa. Ikintu kibanza kumenywa ca mbere nuko umuco umuco ryari. Intango ya byose hari umugigwa. Umugigwa no kuvuga ikintu umuntu ari we wese akora. Mu muryango w'iwanje hari ivyo dukora, mu muryango w'abamana hari ivyo dukora, mu muryango w'abasongore hari ivyo bakora, mu muryango w'abajiji, mu muryango w'abahanza, mu muryango w'abashubi, abarinda, abaragane, hariho ibintu basanzwe bakora. Ivyo bakora rero ni migigwa. Mugabo iyo migigwa, iyo so wawe akuraza uwo mugigwa ukawubandanya gushika ku basokuru batandatu, bimaze gushika ku musokuru w'indwi birashobora guhinduka. Ni naco gituma bica byitwa ko ari umugenzo, ari umuco kama. Reka mfatire ku karorero. Ndafise umuhungu, ndafise n'umukobwa. Kirazira ko abo bana babana nk'umugabo n'umugore. Mugabo uwo mukobwa wiwanje agiye gutya, umuhungu wiwanje akagenda uku, nukuvuga ko umuhungu arongoye umukobwa bakaguma bagenda, uwo mukobwa wiwanje nawe akarongorwa n'umuhungu bakaguma bagenda, hanyuma igisokuru ca mbere n'ica kabiri n'ica gatatu n'ica kane n'ica gatanu n'ica gatandatu kubindwi abana bavuye kuri jewe barashobora kandi gusubira ku bana. Nukuvuga ko ivya mbere biba bihagaze. Ikintu rero kirenze abasokuru bindwi kikaja ku basokuru b'umunani kiba kibaye umuco kama. Ivyo rero batanguye kuvuga ngo abarundi bavuga ivyo bashaka, bakavuga ngo nukuvuga ko ntuwobaye umuco kama hamwe umwubahwa General Major Evariste Ndayishimiye yorahira. Uwo muco kama nuwahehe yo barenze. Reka dufate hariho umwubahwa Petero Nkurunziza, dufate ko ariwe data wacu. Sogokuru ko yocaba uwo yasubiriye, sogokuruza ko yocaba uwasubiriye uwo yasubiriye, gutyo gushika ku basokuru umunani. Aho tuba turiko turashika mu 1800, mu 1700. None tuba turiko turashika kuri inde? Tuba turiko turashika ku mwami se, kuri Ntare Rugamba. None Ntare Rugamba ivyo bintu vyaramubayeko ntibibaho na gatoyi. Muti kubera iki? Kuko umwami, ico ni kiganiro muzoronka kumburejo, ingene umwami yatanga n'ingene yafubwa n'ingene yasubirizwa. Ivyo nivyo muzokumva ejo, sinoce ndabivuga ubu. Mugabo hari abami batapfa.
abatapfuye rero ni ukuvuga ko umwami kandi yaratwara ari umwami. Ndaza kuvyerekana ko mu kahise ku Burundi hariho abantu bagiye baratwara ni bashaka abandi batarahambwa. Nico nagomba mbanze mfatireko. Ubwa mbere na mbere kubami hoho ntibikunda. Uwo muco kama bagomba kuvuga wo kubami ntubukibayeho. Utabayeho rero ni ukuvuga ko uwo muntu afise uburenganzira bwo gushobora gukora ivyo bintu arekurirwa n'amategeko y'u Burundi. Aho rero aha nariko ndavuga ibintu vy'imico kama. Byari abami ibintu bishaka kuba byarabaye ntaho vyigeze biba na rimwe. Bitabaye rero ntibitwega kuko ntibiri mu mico kama yacu. Aba perezida reka duhere kuva kuri Micombero. Micombero yakuye Ntare wa gatanu kandi wenyene yagandaguye ku ntwaro yiwe ku buryo hariho n'abavuga ko ari Micombero yagandaguye Ntare wa gatanu hanyuma arahambwa abandanya kandi ari perezida. Hanyuma uwakuye Micombero yakuwe na Bagaza. Bagaza mukuye Micombero yagiye gupfa mu 1983. Bagaza ariho kandi yaraje ahambwa mu gihugu c'u Burundi arahambwa kandi ahambwa uwo perezida Bagaza ari hari ejo kigiye ngaho. Bagaza kandi yarakuwe na Buyoya mu 1987. Hanyuma yabandanije abaho nivyo yarahunze yagiye kugarukanwa na n'umwubahwa Ndadaye Melchior mugabo yabandanije abaho yagiye guhwera mu 2016 kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Buyoya yarigeze gutwara kandi Bagaza ariho yarari naho atari yorohewe. Ivyo rero Buyoya kandi yarakuye umuperezida w'igihugu c'u Burundi Ntibantunganya Sylvestre yaramukuye mugabo abandanya kandi ariho. None ivyo rero ntidushobora kubona aho gasema bariko baravuga ntidushobora ntakonshobora kubona neza aho ico kuba kavuyeko ni ryarementanya ry'abantu ni gwagwanku gwa barundi bake bake usanga bavuga ivyo bashaka kugira ngo bazimagize abantu. Aho rero nta muco kama urenzwe na gatoya nta uzoburiho urenzwe ari mu butungane kira. Noneho sentare y'ibwirizwa nshingiro yarashinze ko ivyo bintu bizoba kugo rubanza ruzorutaha ku munsi wa kane ku buryo abantu bavuga ivyo bavuga ivyo batazi. Nivyo kera baravuga ko nta mwami yimira ku wundi bakanavuga bati inkuba zibiri ntizisangira igicu ku buryo atabami babiri umuntu yoronka mu gihugu kimwe. Mugabo ivyo ntibiriho ubu. Hanyuma ugiye kugaruka ukaraba umwubahwa Ndadaye Melchior yagandaguwe. None uwamusubiriye Cyprien yaravuze ijambo ku rupfu rwiwe ikaye kuko ntiyari bwajeho. Cyprien Ntaryamira uwo mwubahwa agandaguriwe i Rwanda akaza. None umwubahwa umukuru w'igihugu c'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya ntiyatwaye igihugu uwo muntu bataramuhamba cyane nyene. None agasema kabaye nakahe? Ivyo rero nkaca mvuga nti Kamuronzi w'ikirundi c'abarundi jewe ngomba kuremesha abo barundi. Ngomba kandi kubabwira ko ivyo bavuga atari ivyo. Iryo nirementanya ni vya bindi abantu umwe avuga ibi uwundi avuga ibi umwe avuga ibi uwundi avuga ibi mugabo nta muco kama uzoburenzwe. Ubu turi mu bintu vy'imigigwa yo kuri Republika buke hazohava haba umuco kama wo kuri Republika kubera hazoba habaye abasekuru bashika indwi ku 8 tuzoca tuvuga tuti umuco kama uvuga iki kuvyerekeye Republika y'u Burundi. Kuri ica ahubwo nkaca nipfuriza kubera jewe ndi muri Canada nari nipfuza ko uwo mwubahwa yo kwimikwa nanje ndi mu Burundi narijya tuvana hamwe hama nkamuvugiriza ingoma ko nabandi bose narabavugirije ingoma sinumva igituma ntuvugiriza ingoma umwubahwa wiwacu kandi tunazinanye. None rero ntibizoheza ngo bikunde ko azoca yimikwa hirya yejo. Jewe nanje nzoba nkiri ngaha kubera umugera wikiza corona virus 19. None rero aha niho nagomba guhereza kino kiganiro. Murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma muragahorana impundu n'impuzu. Ikibirenge byose novuga nogira nti murakarenguka abanzi barengane murengane abanzi barengutse hama bishitse mu karengukira icarimwe bobo barengukira ukurengwa. Yari umuronzi mu kirundi c'abarundi umusongo canke umumana Ntafatiro Patrice ari ngahi Ottawa muri Canada.